ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ubu tububura bivana nuko kandi imiti yazimbye gose kuri farumasi, tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu. Uyu ni Nemerimana Emeline ucuruza mu isoko rikuru rya Makamba. Mu Rwanda hashize imyaka 30 umunyarwanda Paul Rusesabagina wayoboraga Hotel de Mille Collines afashije abagera ku 200 bari bahungiyemo kurokoka. Urukiko rwo muri Kenya ejo kuwa gatatu rwategetse abaganga na guverinoma kugera ku bwumvikane mu masaha atarenze 48. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ariko mugenzi wacu Eugenie Mukankusi abanza tubwire avugwa hirya no hino ku isi. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu turere twa Beni na Butembo, ababyeyi ntiborohewe na gato mu bijyanye no gukingiza abana babo. Abakozi b'umuvuzi baravuga ko inkingo zabaye nke muri aya mezi menshi ashize, bigatuma abana ibihumbi n'ibihumbi badakingirwa. Ababyeyi bafite impungenge ku birebana n'ubuzima bw'abana babo, bagasaba abayobozi kwihutira gukemura iki kibazo. Mu mujyi wa Butembo, gahunda z'ikingira zarahagaze. Umukuru w'abaforomo mu karere ka Makasi, Kambale Wangahikia, arahamya ibura ry'inkingo mu bice bimwe by'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu muyobozi avuga ko babuze inkingo nyinshi, nk'urwo kurwanya indwara y'umusonga n'urwo gufasha abana kutarwara kokoreshe hamwe n'urwa mugiga n'izindi. Avuga ko abana bose ari abavutse ari n'abakiri mu nda bacyugarijwe. Ibi bibabaje abagore bonsa. Umwe muri bo, Kosoki, ahangayikishijwe n'uko umwana we w'umuhungu hatari yahabwa urukingo rw'igituntu. Uyu mubyeyi avuga ko uruhinja rwe rumaze amezi 4 ariko ko atari yabasha kubona urwo rukingo ndetse n'izindi. Yagiye ku bitaro inshuro enye ntiyagira na rumwe abona. Abaganga bamuhaye randevu nyinshi ariko yahagera ntagira icyo abona. Afite ubwoba ko umwana we azafatwa n'indwara zikomeye. Hakurikijwe amakuru atangwa n'abayobozi bo mu rwego rw'ubuzima mu mujyi wa Beni rureberera ibitaro byo mu karere, abana barenga 1000 bategereje gukingirwa mu duce twinshi twa Beni na Butembo. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yiteguye gutora kuri uyu wa gatanu ku busabe bw'abanyepalestina. Ni igikorwa Israeli n'inshuti yayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiteze kwitambika imbere kubera ko byaba ari ukwemeza bya nyabyo ko Palestina ari leta. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU igizwe n'ibihugu 15 byitezwe ko izatora saa 9 z'umugoroba kuwa gatanu umushinga w'umwanzuro wifuza ko ibihugu 193 bigize inama rusange ya ONU byakira Palestina nk'umunyamuryango wa ONU nk'uko abadiplomate babivuze. Umwanzuro w'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kugira ngo wemezwe ukeneye gushyigikirwa byibura n'amajwi 9, kandi Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya cyangwa Ubushinwa ntihagire na kimwe muri ibyo bihugu gikoresha ububasha bwacyo buzwi nka veto. Igihugu cya Algeria kiri mu bigize akanama k'amahoro cyatanze uyu mwanzuro w'umushinga, cyari cyasabye ko itora ry'aba kuri uyu wa kane mu masaha ya nyuma ya saa 6 kugira ngo bihurirane n'inama y'akanama k'umutekano ku bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati byitezwe ko iri bubirimo abaminisitiri batari bake. Amerika yakunze kuvuga ko gushyiraho leta yigenga ya Palestina byagombye kunyura mu biganiro by'imbonankubone hagati y'impande zombi aho guca mu muryango w'abibumbye. Abanyepalestina barakora ibishoboka ngo habe ubunyamuryango bwuzuye mu gihe intambara igeze mu kwezi kwayo kwa 6 hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza, kandi Israeli irimo kwagura igice kigaruriwe mu ntara ya Cisjordania. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabujije abantu 4 bahoze ari abayobozi muri guverinoma ya Malawi kuba bakandagiza ikirenge muri Amerika kubera uruhare rwabo mu bijyanye na ruswa. Byavuzwe na Departement ya Leta ya Amerika ejo kuwa gatatu. Abahoze ari abayobozi marimo Reinek Matemba wahoze ari umunyamabanga ku rwego rw'ubutabera, John Sozibanda wari umuyobozi mukuru mu bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa leta, Ngabi Karuba na George Kayinja bari abayobozi muri serivisi za polisi. Uko ari 4, Departement ya Leta ya Amerika yavuze ko bakoresheje nabi imyanya barimo, bakira indonke n'ibindi bintu bifite agaciro by'amasosiyete yigenga y'ubucuruzi kugira ngo abone kontaro za guverinoma mu bijyanye na polisi. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika, Matthew Miller, mu itangazo yavuze ko Amerika iri kumwe n'abanyamalawi mu gukora ku buryo igihugu kigera ku butabera n'ubusugire, abayobozi bariye ruswa bakabiryozwa no gukorera mu mucyo mu bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wa leta. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yatangiye ibikorwa byo kurwanya ruswa muri iyi myaka ishize.
mu kwezi kwa mbere muri 2022 yasheshe guverinoma yose biturutse ku byaha bya ruswa abaminisitiri 3 bari ku buyobozi bashinjwaga. Tukiri muri Afurika, abagabo bitwaje imbunda batamenyekanye bagabye igitero hakurya y'umupaka mu majyaruguru ya Benin kandi bishe abantu 3 bakomeretsa undi umwe mu ijoro ryo kuwa kabiri. Gado Gidami, meya w'intara ya Malanville, yabivuze ejo kuwa gatatu. Icyo gitero cyabereye ku biro bya Gasutamo hafi y'umupaka wa Niger, byari mu masaha saa 6 z'ijoro. Niko Gidami yabivuze, ariko yirinda kugira ibisobanuro atanga ku cyabaye imbarutso y'icyo gitero. Ibihugu bituranye bya Benin mu majyaruguru byibasiwe n'inyeshyamba zayogoje Burkina Faso na Niger, bikaba bituma Benin ubwayo ishobora kwibasirwa ku buryo bworoshye n'ibitero byambukiranya imipaka by'imitwe ifite aho ihuriye na Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Avugana na Reuters, Gidami yongeyeho ati, nkurikije amakuru nahawe, abantu 3 baje ku ipikipiki. Yongeyeho ati, bararashe, bishe abasivili 2 n'umusoda umwe, kandi umusoda wa 2 yarakomeretse. Umuvugizi w'ibiro bya meya Sherifu Babio yavuze ko inyandiko ya leta imenyesha rubanda ku mugaragaro iby'icyo gitero ishobora kuza gusohoka. Amakuru ya hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Kenya. Urukiko rwa Kenya ejo kuwa gatatu rwategetse abaganga na guverinoma kugera ku bwumvikane mu masaha atarenze 48 kugira ngo imyigaragambyo igeze mu cyumweru cyayo cya 5 mu gihugu hose ibashe guhagarara. Abadogiteri ku bitaro bya leta bashyize hasi ibikoresho byabo hagati mu kwezi kwa gatatu biturutse ku mushahara n'uburyo bakoramo, bahagarika serivisi bahaga abarwayi ibihumbi n'ibihumbi. Kimwe mu bintu bikomeye byatumye bakora imyigaragambyo ni uko guverinoma yatangiye gahunda yo kugabanya imishahara y'abaganga bimenyereza akazi. Ubu bagize hafi 30% by'abadogiteri, nk'uko urugaga rw'abaganga abakozi bo muri za farumasi n'abaganga b'amenyo rubivuga. Umucamanza w'urukiko rushinzwe umurimo Bayram Ongaya yavuze ko urugaga rw'abaganga mu gihugu hamwe na guverinoma bagomba guhita bagirana inama nta kibanje gusabwa, kandi bakanzura mu nyandiko bagaragaza uburyo bazasubira ku kazi bitarenze kuwa 5. Abadogiteri mu ntangiriro z'uku kwezi banze ibyo guverinoma yemeraga kubakorera, aho yavugaga ko ishobora kubaha bimwe mu byo basabye. Muri ibyo harimo ko leta yaha akazi ku buryo buhoraho abaganga bimenyereza umwuga no kwishyura ibirarane hakurikijwe amasezerano yo mu 2017. Urakoze Eugenie Mukankusi. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi kandi kuri 93 n'ibice 3 i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Udusanga no kuri website radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Mukanya hanavugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu kwezi kwa 4 mwaka w'1994 mu Rwanda, Hotel de Mille Collines y'i Kigali yakiriye abantu bayihungiyemo bagera ku 200,000. Muri icyo gihe Hotel de Mille Collines yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Mu rwego rwo gusubiza amaso inyuma mu myaka 30 ishize jenoside ibaye mu Rwanda, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubajije uko byari bimeze. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 nari maze iminsi 6 gusa ngeze i Kigali, mvuye mu nama y'Urayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya, umuhungu wacu mutoya, ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kugira indege. Rero bayirasa nari ndimo nsangira na muramu wanjye Thomas na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusanga asangire natwe muri uwo mugoroba. We yatashye kare, yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika, noneho yumvise ziyisekura kuko twari dutuye hafi y'i Kanombe. Umudamu yahise ako kanya afata telefone arambwira ati, Rusesabagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya, kuko ikintu numvise ntabwo nigera nkumva mu mibereho yanjye, nyabuneka nimutahe. Ako kanya narahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka, ubwo turataha dusezeranaho, ndababwira bashahu nimugende tuzabona nejo. Ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo, ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Thomas ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we. Ntabwo nigeze nimagina yuko ari uko abantu bazatandukana. Bagiye inzira yabo, bahise babica ako kanya, nanjye ndataha kuva iwanjye bigona. None se muri Hotel Mille Collines
wahageze ryari, ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora? mbere y'ibyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 muri 1994 ntabwo burya nari nkiri directeur wa Mirikorine, ahubwo nari directeur wa diplomate, kuko nari ari Mirikorine na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe, sosiyete yitwaga Société Internationale de Gestion, ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'Imbirigi. ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi, nari ndi muri diplomate. noneho rero guverinoma ya mbere bayishyizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevacuwa, baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate, kuko guverinoma yari yahisemo gufata diplomate. ubwo hari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4. ubwo rero banzanye ngeze kuri diplomate, ndaza mpamara iminsi 3. mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone twumvise amasasu bisa na misile birimo bisekura hirya no hino, ndetse birasa muri hoteli ya diplomate. ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo. nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo, twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri Mirikorine amasaha 24, kuko niho nari nkenewe. Directeur wa Mirikorine yari yagiye, yari umuzungu, yagiye yari yarayafashe indege yagiye i Burayi. nanjye rero directeur w'umwirabura jyenyine, ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Mirikorine, ari naho twari dukenewe cyane, kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira, bashobora kuba bagirirwa nabi. ko nasubiyeyo. Wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Mirikorine wayoboraga, ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa. Ubwo butwari bwawe bakabukemanga, barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda. Ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki? Ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane, nk'uko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze, kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose, ari neza ari nabi, byose azahurira nabyo imbere. kandi jyewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose, ntabwo ari abahutu abatutsi, nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye, narabimugiriye. nabo rero hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo Odeta, Dr Odeta Nyiramirimbo, avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije. umuntu navanye kuzimu bamaze kwica mukuru we Venantia, babicaye muri Nyabarongo barimo bahunga, bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya, batagira n'amazi yo kunywa, n'ukuntu na eforo zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana 4, kuko bari bafite abana babo 3 n'undi badopse, kubazana tukabageza muri Mirikorine mu buryo buruhije. Abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana, kandi ni neza yose ntabwo muzahurira imbere, ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye. Yewe abo ngabo ndabihorera. Paul Rusesabagina, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ukaba n'umunyapolitiki, ndagushimiye cyane kubw'akakanyu uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Bwana Venuste. Uburundi ihenda ry'imiti ikenerwa n'abaturage ryongereye ubukene buri mu miryango mu ntara ya Makamba, by'umwihariko bituma abarwaye bagura imiti idahagije cyangwa bakayisangira. Ibyo bikaba bishobora gutuma umurwayi adakira neza, bikongera kandi n'ubukana bw'indwara. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, muragezweho na Desire Hatungimana. Imiti abanyamakamba bakunze gukenera ni iy'indwara ya malaria, inzoka n'indwara ziterwa n'imigera. Abafise amangazini y'imiti basigura ko muri iyi minsi iyo miti idasohoka. Ikibituma hanini ni ukuduga kw'ibiciro vy'imiti ivura izo ndwara vyunyuwe n'ubukene buri mu banyagihugu. Nemeyimana Emeline, umukenyezi adandaza mu isoko nkuru ya Makamba,
ati nta buryo bwo kugura imiti tukironka. Hari aho bitumwa kandi n'uburyo, uretse n'uko ubu tububura bivana n'uko kandi imiti yazimvye rwose kuri farumasi, tugiye ntidushobora kuyironka kubera uburyo bw'amafaranga burengeje uburyo bw'iwacu. Justin Minani twahuye avuye kugura umuti w'umwana, ati kubera ubukene iyo ugwarije abana babiri rimwe urashobora kubasangiza umuti. Ivyo biremezwa n'udandaza mu mangazini y'imiti Makamba Nimbabazi Justin. Hari naho mbere aba yagiye kuvuza umwe bivanye mbere n'uburyo afise ya mikoro namye mvuga kupfa kare, ugasanga yagiye kuvuza umwe mbwako ati je ndavye abana mbona umenga bagwaye kumwe, akaca hitana ya nusu yaguze imiti akaca yongera akayisangiza bamwe babiri canke batatu. Kare yobaye ku muntu umwe afashe igice, mugabo ubu ikiba igaruka kuri ba bana bose bafashe ya miti itanakwiye. Ndabihawe Thierry twahuriye ku mangazini y'imiti ya Mituel, akaba akoresha ikarata yo kwivuriza ko y'abakozi ba leta, nawe ati kuronka umuti ukoresheje ikarata yo kwivuriza ko vyo bisigaye bigoye cyane. Hari igihe usanga imiti zimvye kandi mwamaze kumva namwebwe imyidogo atari jewe jenyene n'abandi bidoga ati imiti irazimvye, nkaca nja no kuca kintu cyuko bakoresha n'ibintu by'aba mitiweri, ugasanga umuti barawukwima kuri farumasi ugasanga bemeye kuwutanga bajya bagura kuri sampuruza, ubu ufise mitiweri ugasanga ntibakwemere ko bawuguha. Rero imiti mu majambo make imiti irazimvye cyane kandi iragoye no kuronka. Nimbabazi Jules asanzwe afise imangazini dandaza imiti ku mugwa mukuru wa Makamba ati natwebwe abadushorera imiti baratugora, ugasanga turarenza amategeko tugatanga inusu canke irobo y'umuti umugwayi yandikiwe na muganga. Ndayizeye Charles nawe nyene afise imangazini y'imiti Makamba ati iyo uje kugura adafise amahera akwiriye araguhenda. Nk'akaro kuri malaria hari umushobora kubondikira kinine ajya kinine bijya binini agaca aza kugura nk'ibinini bitatu, ukamubwira neza neza ati ibi ntaco byo kumarira, mugani nawe akavyanka avuga ati ntandi mahera afise, ubwo naraguhenda ati ngo cyo nzogaruka kugura ibisigarira, mugabo kenshi ntavyo bagura, abonye arose mitende ntagaruka. Kubera hari naho umugwayi abaremvye ukagira ikigongwe uramuha umuti kw'ideni. Uwo mudandaza w'imiti avuga ko ku kwezi umuti ushobora kuduga amafaranga agera ku 2,000, bigatuma abagwaye babagiriza ko babazimba cyane. Uwo basangiye umwuga Nimbabazi Jules nawe ati mu kiringo c'amezi 6 hari imiti inkenegwa igiciro cayo cagwijwe na kabiri bitumwe no kugena ifaranga ry'u Burundi rigoma ritagaciro. Bompi uko ari babiri bakaba bafise amakenga ko hazogera igihe abantu bakananirwa no kugura umuti. Abagura imiti basaba leta kubafasha kugira bashobore kugura imiti nk'uko Fukamasenge Elifaz twahuriye ku bitaro Imakamba bisaba. Kubwiwe leta yogerageza imiti ikazimbuka kugira abantu bato bato bashobore kuyigura. Muganga Nimbona Patrice akorera ku bitaro bikuri Makamba asigura ko ufashe imiti idakwiye ugira mitende, ariko nta misi hera udasubiye ku musego, hakiyongera ko n'inkurikizi. Ugahura umuntu ariko afata imiti idakwiye, ivyo bituma kumbure imigera imwe idapfa burundu, canke ugahura yaramenyeye wa muti ukazohura ageze igihe ugahura wa muti vy'ukuri ntigushoboye kuvura iyo ngwara kubera abantu bagiye barafata umuti kugera udakwiye nk'uko muganga yabandikiye. Ku kibazo c'ico bafasha abagwayi kugira baronke imiti ikwiye, iyo hageze kwandika umuti muganga araraba ubushobozi bw'uwamwituye, kandi leta isanzwe yarafashe ingingo ko abana batarakwiza imyaka 5 bavugwa ku buntu co kimwe n'abakenyezi bibaruka, nayo abakuze bagahabwa imiti ya malaria atamahera basabye. Ariko nubwo izo ngingo zafashwe, abivuza baguma bidogera ibitaro vya leta ko imiti itaboneka mu mavuriro, bakaja kuyigura hanze kandi ataburyo bafise. Mu Burundi bamwe mu bakuriye amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'ibikorwa byo kwitegura amatora ateganijwe mu mwaka 2025 muri icyo gihugu. Oriane Itangishaka yaganiriye na Phineas Nigaba wungirije umukuru w'ishyaka Sahwanya Frodebu. Ijambo umukuru w'igihugu yashikirije kumvirije ibirimwo, barumvise ko harimo amajambo meza ingene yifuza ko amatora yoba mu bwigenge kugira ngo ategurwe neza abantu badakumiriwe, ariko uravye ingene ibyoshirwa mu ngiro niho tubona ko hariho agahazi. Turafise impungenge nyinshi kubera ko ivyo umukuru w'igihugu yavuze bidashobora kuja mu ngiro biturutse ku bintu byega amatora bimwe bimwe. Ahashatse kuvuga nk'itegeko rigenga amatora ririmo inzitizi zitari nke, cyane cyane izijanye n'aya mafaranga y'ingwati asabwa, kuko ibyo tubivuga kubera ko
uravye abarundi ngene bameze muri kino gihe, amikoro yabo ni make cyane, no kuronka ibyo bafungura ni manama. Kuvuga ko abarundi ni nabo ayo mafaranga izo ntererano zizovamwo, urumva kuza guterereza abantu bakenye bica bigorana cyane, bigaca rero bituma ibyo bishobora kuba inzitizi ku bantu bashobora kwitoza muri ibyo bibanza, kuko ayo mafaranga atabonetse urumva umuntu ashobora kuronka uburenganzira. Ibyo nabyo biteye kubiri n'ingingo ziri mu bwiza nshingiro zivuga ko umuntu wese, umurundi wese akwije ibisabwa n'amategeko afise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Abarundi barakenye cyane. N'abaciriyemwo mushinga naye nigaba muri kahise twarabonye yuko habaye imigambwe myinshi cyane irenga kuri 30-40. Kumbure iyi ni imwe mu ngingo yo kugerageza kugabanya iyo migambwe mwece mukivuze kwikicoco nico bakije gufasha kugira ngo abantu baje hamwe bahiganwe amahiganwa akomeye bari hamwe. Kubanga abantu ngo baje hamwe byari byiza kandi nta kibibuza, ariko mu gihe amategeko aho uburenganzira umuntu wese ashobora kwitoza mu burenganzira bwiwiwe, ntabwo ushira amategeko y'inzitizi yo kubuza uyu cyangwa uriya ngo yitoze. Umva rero mu gihe ubujije imigambi uyu cyangwa uriya kugira ngo witoze, aba ari kugira ngo intwaro ya demokarasi isubire inyuma. Uretse ubwo buryo busabwa mubona ari umurengera, amahiganwa abereye arangwa n'iki kuri mwebwe? Mwiteze iki kugira ngo amatora azogende neza? Amahiganwa abereye ubwa mbere nuko urubuga rwa politike rwugururirwa bose. Ikigira kabiri nuko habaho amategeko atarimo inzitizi, amategeko arekurira umuntu wese kwitoza nk'uko ababishaka cyangwa agatora. N'amahiganwa aho ibimenyesha amakuru bishikiriza amakuru mu bwigenge atakubibuza ko bishikiriza cyangwa kiriya, cyane cyane ibibazo by'amatora bakabishikiriza ikibiriraho. Nibyo byiza abarundi bakamenya ingene biriko biragenda. Amahiganwa abereye n'amahiganwa aba atatera bwoba ririho, abantu bose bakaronka uburenganzira bumwe bwo gushikira abanyagihugu kugira ngo bashikirize imigabo n'imigambi. Hama ntagire umuntu azira ko ari muri uyu mugambo cyangwa uriya cyangwa azotora cyangwa uriya cyangwa ashyigikiye cyangwa uriya, abantu bose bakidegembya mu byiyumviro byabo. Abepiskopi ba Eklezia Katolika baheruka gushikiriza itangazo rinegura intwaro y'u Burundi muri kino gihe, bavuga ko hari ibitagenda neza, cane cane ubutunzi, ukutihanganirana muri politike n'ibindi vyinshi, harimo no kuba igihugu gishobora kuba kiriko kiragana mu ntwaro y'umugambi umwe. Yamara hariyo bavuga yuko nk'igihugu nka Tanzania kimeze uko umugambi umwe ariko kiriko kiratera imbere. Mwe mubivuze ko iki mu mugambwe Sahwanya Frodebu? Twebwe ubwa mbere mu mugambi Sahwanya Frodebu twarakengurutse cyane ijambo abepiskopi bashikirije. Ni ijambo ry'ihumure, ijambo ry'impanuro nyinshi, ijambo ririmwo novuga ubwicoze bwinshi, aho batumirira indongozi, batumirira abanyepolitike, batumirira abanyagihugu bose kugira umutima w'urukundo, kugira umutima wo kubaka igihugu atanuma kumiriwe, atamwana n'ikinono. Rero turabona ko nk'icyo kijyanye kuba ngo hagaruke intwaro y'umugambi umwe biraboneka, kuko cyagaseseshwa rumuri, nacyo gituma bakiye bavuga bati bahanure. Rero twebwe ngaha mu mugambi Sahwanya Frodebu intwaro y'umugambi umwe twebwe ntabwo twishigikira, kuko umugambi umwe twarawubayemwo, twarabonye ibyiza n'ibibi byawo, twabonye ko byinshi rero byari bibi. Nicyo gituma ata muntu yo kwemera ngo intwaro y'umugambi umwe igaruke. Mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aheruka kwakira minisitiri w'intebe wa Iraq, isi hanze amaso Iran nyuma y'ibitero bikomeye iheruka kugaba kuri Israel. Perezida Biden na minisitiri w'intebe wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani baganiriye kuri ibyo bitero. Iyi ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Anita Paul, muragezwaho na Fidel Niyongabo. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani yari afise ibibazo bitari bike yari kuganira na perezida Joe Biden imbere y'ibitero Iran yakoze kuri Israel mu mpera z'indwi irangiye. Mu gihe Amerika yavuze ko ibitero vya Iran kuri Israel ataco vyashitseko, umushikiranganji wa mbere wa Iraq yatangaje ko intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas iteye impungenge zikomeye cyane. Yabisiguye muri aya majambo: turiko dukora ibishoboka vyose kugira duhagarike ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Ingwano yahitanye ubuzima bw'abasivili ibihumbi n'ibihumbi, abapfasoni n'abana.
turashigikiye utwigoro twose tugenewe kubuza ko iyo ngwano itandukira ibindi bice byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Leta zunze ubumwe za Amerika na Iraq bifitaniye imigenderanire itoroshe inyuma y'imyaka itari mike igisirikare ca Amerika gifise uruhara muri ico gihugu. Ibigwanisho birasa indege, misile na drone vya Amerika biri mu buraruko bwa Iraq vyarakoreshejwe mu gusambura zimwe muri misile za Iran. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko Iraq, igihugu kimaze igihe kirekire cyane kizirana na Iran, gifise uruhara mu bijanye no kubungabunga amahoro mu karere. Perezida Biden yagize ati, ugukorera hamwe hagati ya Amerika na Iraq bifise uruhara rukomeye cyane mu bijanye n'inyungu z'ibihugu vyacu vyompi hamwe n'inyungu z'akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ndemera ko bifitiye kandi inyungu amakungu. Mu gitondo cyo ku munsi wa mbere, icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Iraq Muhammad Ali Tamim yarabonanye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken. Abo bategetsi bompi barashimagije ugukorana mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi kwatesheje ibitero Iran yakoze kuri Israel mu mpera z'indwi irangiye. Abo bategetsi bompi basavye ko imishamirano yogabanuka mu karere. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yatangaje ko ivyo bitero Iran yakoze kuri Israel vyerekanye ko Israel idategerezwa kwivuna yonyene mu gihe itewe. Yavuze ko mu kiringo c'amasaha 36 y'inyuma yaho ibihugu bicuditse na Israel vyariko bikorera hamwe mu ntumbero yo gukora ibishoboka vyose kugira ibintu ntibitere bimera nabi kurushiriza. Icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Iraq Muhammad Ali Tamim yatangaje ko leta y'igihugu ciwe yasavye impande zose kwifata no kubahiriza amategeko mpuzamakungu. Nta ngingo zikomeye zatangajwe ku munsi wa mbere ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Amerika na Iraq. Yamara abakurikirana ibintu hafi bavuze ko hari itari bike ubuyobozi bwa Iraq bushobora gukora. Daniel Byman, umuhinga akora mu kigo gikora ubushakashatsi Center for Strategic and International Studies gifise icicaro hano i Washington DC, yatangaje ko Iraq ikeneye kwerekana ku buryo bugaragara kwishaka ko imishamirano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi igabanuka. Yatangaje ko ico gihugu co bikora mu kuvugana n'abayobozi ba Iran, ibindi bihugu vy'Abarabu hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Israel iriko yiyumvira ukugeneye kwishura ku bitero Iran yakoze ku butaka bwayo mu mpera z'indwi irangiye, ibihugu vyo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi ntibireza amaboko. Ku munsi wa mbere, perezida wa Iraq Abdul Latif Rashid yarabonanye n'umwami wa Yordania Abdullah. Hisunzwe ivyatangajwe n'ibiro vy'umwami Abdullah, abo bategetsi bombi baraganiye ku bibazo bishobora kwaduka hamwe ibintu vyomera nabi kurushiriza hagati ya Israel na Iran.